turabaramukije nk'abandi kumwe na Olivier Hakizimana ndi Nathalie Nyamoya tumaze iminsi turaganira ku byerekeye amatemperament ni sujet yabaye ndende kandi abantu benshi nibo batumye tugerageza kubirimbura ko n'ibintu natwe byatuhezagiye cyane ndwavuye yuko tutari tuzi ko tuzofata umwanya munini kuri aho hama twaratanguje nkuko twabibabwiye uheruka chaîne YouTube ituma dushira ko aya audio kuko na audio menshi cyane ubunye batusavye ngo tubarungike aya audio n'ukuri atari menshi ni menshi vy'ukuri ariko abari kumwe natwe abamaze imisi batanguranye natwe biratworohera kuguma tubazibarungikira rero ariko wifuza nawo nyene kubona ko ashobora kutazironka bimugora guca kuri YouTube arashobora kutubwira akatwandikira tugashobora kuzimurungikira rero nkuru no munsi twashaka kubanereza kuri ca gice cyo kuvuga kuvyerekeye mu phlegmatique n'imigenderanire afise n'Imana hari ikintu vyigeze kuvuga kandi nasanze ari ico bijanye n'intahe dayo n'umuntu yigeze kumurungikira ariko aravuga ati rega jewe nasanze mbana n'Imana nkuko mbana n'umugabo wanje c'est très vrai kuko kenshi uko tubana n'abantu niko tuburya biserura bijana habona imigenere dusanzwe dufitanye n'Imana hari umuntu yigeze kuvuga ati l'homme n'a pas de problème avec l'homme il en a avec Dieu ico kintu je kicaramperturba kenshi we no kameme urashobora kubona yuko mwene data canke uwo mugabo wa canke umugore we bari mu ikosa ariko nkasanga iyo umaze kumenya ikibanzo ufise mu minwe y'Imana mu maso y'Imana biroroshe gufasha n'uwundi kandi n'intege nke z'uwundi ugasanga ntizigufise ko ububasha bwo gukomeretsa rero burya imigenderanire canke amakosa twarabonye mu mwene tubana n'abantu kenshi turayikorana n'Imana rero uherutse twahagaze ku phlegmatique ingena afise imigenderanire n'Imana n'umuntu w'umunyamahoro kandi vraiment izo force ziwe ziramufasha mu migenderanire n'Imana mu gihe ashatse kurondera Imana twaravuze usi ko afise intege nke mu buryo bimugora guhagarara ngo avuga ati oya biramugora kandi na challenge afise hari n'igihe ashobora no guhura no narabonye y'uko uraba encourager muri faiblesse yawe n'umuntu atagira iyo faiblesse ntakumva iyumvire phlegmatique yama bimugora kubwira oya canke bimugora kugaragaza ico yimvira ahuye n'umuki n'umumelancholique asatura iyo ivyimviro vyiwe canke umukorehike ntiwo mwumva umukorehike ahabwo arashobora no kuba ihita ati jesi ndavyumva singorane ziye ariko nta cico nkundira Imana yaturemye gukira tunzi exemple mu Bibiliya bavuga yuko yari umuntu w'umuphlegmatique nashaka kuremesha abaphlegmatique bose ni Aburahamu data ukwizera le père de la foi bene data uremeshwe vraiment niyo Imana yarajanye muri dimension idasanze Aburahamu uko nawe wenyene naho usa nk'ubinyegeje ubona utaboneka muri temperament ya Imana irashobora kujana muri dimension idasanzwe kandi Imana ishaka amen rero muri exemple yo ya Aburahamu twarabonye muri Bibiliya turabona ahantu muri Bibiliya aho yanse kugira imigenderanire mibi nande na Farawo agiye ahungiye iwe aravuga jewe nkabwira ko umugore wanje ari umugore wanje ndahasigaga tukihinge tureke gushwana n'umwami ariko acabwa ati c'est ma sœur Saint Esprit arateba aca Imana iteruje aca kuwo mu Farawo iramwereka inzu ziramwe utwaye umugore w'abandi ku buryo Farawo bambe Aburahamu byamugoye rimwe na rimwe hari igihe twemera tukajanira naye tugapfa guhebera nk'umuphlegmatique agapfa guhebera ariko mu circonstances Imana ikagaruka avuga ati no hagarara shikama ndi kumwe nawe kuko nivyo nta gushikama udafise ijambo ushikama ko vyo ariko umenye ko muri processus yose uri kuracamwo urondera ijambo ry'Imana mbaje kubaramutsa nanje ni Olivier kuri ico kintu Nathalie yariko aravuga c'abaphlegmatique usanga abaphlegmatique hako bateza intambara baraviva muri compromis facilement urumva rero Imana hari ahantu igomba gutwara cyangwa kudutwara hari ahantu igomba kudushikana aho tutaviva muri compromis kuko mwibuke ijambo ry'Imana ratubwira kuko iyo ni intambara cyangwa faiblesse novuga kenshi abaphlegmatique bafise n'abantu bari timide ariko Bibiliya itubwira ntabwo twahawe impwemu y'ubwoba ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ntabwo ari iyo mpwemu ya timidité y'ubwo bwoba y'amasoni kenshi rero abaphlegmatique baraba ahantu bemera ibintu hako bavuga oya mu nyuma rero bikabajya umutima bikabagora nivyo bakagerageza n'abantu n'ukuri en general abonzi usanga bari honnête ariko mugabo
kugira agume ari yonete usanga hari ibindi ariko ariyica cyangwa ugasanga mu mutima ararushe kugira ngo ashyize cya kintu yemera sibyo nicyo gituma nagomba kubabwira ni byiza kuba diplomate ni ukuri ni byiza cyane kandi imana izobikoreramo ariko hariyo ahandi imana igomba kubashikana aho mushobora kwipronosa amen naho rero imana igomba twese amatamperama yose ariko na cyane cyane abaflegmatike igomba kubashikana aho ni ukuri ihindura mu maso yanyu hakamera nk'ay'intare aho atabwoba urabona nka kwa kundi kwa daniyeli umwami akavuga ati ibintu ndabishinze uko mu bisenga n'ukunye nta yindi mana umuntu azosenga atari jewe atari iki gishushanyo nashizeho ariko daniyeli akavuga daniyeli umwumvirije intervention ziwe uzibona ryari uzibona gusa iyo ariko ararotora cyangwa iyo ariko aratanga konseye ku mwami tout simplement ahandi naho umenga afise temperament umenga iri distre ayi discret plutôt ubona atagaragara ubona tumva ntaho tumwumva uretse ivyo yandika n'umuntu w'amasengesho kumwe atari yabivuga ariko turabona yuko hari ahantu umuhemu yari yaramukoreye ko yari afise fermete kudatinya umwana w'umuntu naho rero novuga amatamperama yose abantu bose imana igomba kudushikana ariko na cyane cyane ku muflegmatike imana igomba kumushikana ahantu aho aba ferme muri conviction yiwe aba ferme ku cyo imana yamubwiye aba ferme n'aho imana yamutumye imana ishimwe cyane sinzi icyo natari yo kongera twarabonye ko mu mafeblese yiwe umuntu atinya gukora amakosa kandi arakunda ibintu bipanze nk'umumelankolike nyine arakunda la sécurité ibintu biri organize kuko n'umuntu wiyumvira na wenyine rero kudakora amakosa ni byiza kuko gukora amakosa ushaka kubikora wenyine ni ingorane ariko nta muntu adakora amakosa ariko n'abantu banka gukora amakosa mugabo imana irashaka kukugendera même quand tu as commis des erreurs nukuri urabona yuko nko mu buzima bwa Aburahamu yarakoze ikosa abyara Ismaeli ntiyari umwana w'isezerano kenshi iyo ukoze ikosa hari igihe uvuga uti imana yampevye je nibaza ko yakame tupime turabe c'est pas possible hein hinge tworganize no wumva ibintu byumvikana kuko n'abantu bari profonsi basanzwe banyitse baca banyika kurusha sesa niyo ngorane niyo ntambara rero n'abamelankolike banakora donc iyo asanzwe ari profaca yicira acasura kinjira indani wenyene ariko yicira urubanza ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo ko muri Kristo Yesu ntawo nyapa de condamnation nta rubanza rurimwo n'abantu bakeneye kuremeshwa n'Imana profondément bamenye ko la sécurité idahagaze yuko badakora amakosa ariko ihagaze mu migenderanire yabo n'Imana kuko umuntu araraba amakosa Aburahamu yakoze kuvyara undi mwana ikindemesha nuko muri Bibiliya nta mwana w'umuntu atigeze akora amakosa numwe ariko Imana yagumye inyuma y'ijambo rya kugire irishitse rero au-delà des erreurs umuflegmatike ashobora gukora amenye ko Imana ishobora gutabara amenye Imana ko ishobora kuza ikamufasha amen ni byiza gufasha abandi yuko kandi bakora amakosa ni byiza yuko nawe udakora amakosa ariko umenye ko malgré yuko ayo makosa wayakoze uko biri kose Imana ibandanya ikorana nawe ikindi nacyo nagomba kuvuga ku muflegmatike ni umuntu novuga ashobora kwibega sofondre de la masse donc ni wa wundi arakurikira kwa kundi twavuga uruzi biramworohera we cyane cyane kuba mu magroupe manini kuko ari suri yuko afite amashanse menshi yuko utaboneka yuko utamenyekana ariko rero nk'uko Nathalie yaduhaye akaruriro k'umuflegmatike umu introverti sogokuru w'ukwizera Aburahamu rero hari abantu tubona abaflegmatike Imana yagiye igatora ikagira aba leader rero aho rero ni ikintu usanga gikomeye cyane ku muntu w'umuflegmatike kimugora rwose hariyo n'abanyandikiye bariko barakurikira avuga ati jewe nahora mbona kera n'umuntu w'umuflegmatike mugabo umaze gukizwa mu nyuma numva Imana yantwaye nsigaye ndongora amagroupe biblique nsigaye ndongora amasérie de prière nsigaye ndongora amakorale n'ibindi donc hari ahantu Imana igomba kugukura hari n'aho igomba kukujyana kuko n'abantu bakunda rostatuko byame kwakunda mwakunda kuvuga nk'uko byamye hambere hose ntibimere nk'ubu no mu myaka yose rero harabaryohera ariko nagomba kubabwira twararimwe twese mugabo
ntituzi twese umugambi w'imana n'abawuzi ntibawuzi wose do a z ntibazi uko barazi kumbure gatoya uko watanguye ariko ntibazi uko uzohera nabi imana yeretse igicapo finale ntibazi inzira zizawushikana porosesisi izawushikanaho nicyo gituma nagomba kuvuga hari ahantu imana igomba twese kudukura muri zone de confort twigire confiance kandi nagomba kubabwira bibiri itubwira ngo yatugize kuba imitwe ntiyatugize kuba imirizo bisigura muri iyi si aha tubaye hariyo pozisiyo pirivireje imana yadushizemo umve pe importe taperama ofise imana yaragushize aho ubaye kugira ngo ushobore kuyobora ushobore kurongora ntibisigura kuronka titire aha mubyumve neza kuko kenshi iyo turi ko turavuga kuyobora abandi kwemfuwansa kuyobora kuridinga purisi urumva no twese duhamagariwe kwemfuwansa ariko si twese duhamagariwe kuba ba diregiteri kuba ba bandi barongora mu buryo bw'abatitire mu buryo bw'ibintu bifatika hariyo ababihamagariwe kandi imana ibahezegire kuri ibyo ariko nagomba kubwira abaflegimatike bariko baramurikira ngo naho umenga ntugomba guseruka umve ijuru ryaraguhisemo nama niyumvira ndiko ndavuga ibinye gidewoni nawe yari umuntu ari ngaho ari disikire ni ukuvuga umumarayika wuhoraho amugendeye ari ahantu ariko arahisha ingano ziwe nta fera agomba yawumenga yereka ahunga abanyamadiyani umengo nta fera agombana nabo agomba nyegere yirire izo ngano n'umuryango wiwe bigumire ngaho maze porojegiteri y'ijuru iraje bamu kuri we urumva nagomba kukubwira ngo naho ugerageza kunyegera hariyo ubutunzi imana yagushizemo ntabwo uzi tuvugana na natali hariyo amavidewo nari maze iminsi nandika tukaca dukora hamwe niba kenshi iyo dukunda mupataja ibyo nanditse abwira ati hewe ibi bintu uko birengeye ko numva bintangaza nanjye birantangaza umve nagomba kukubwira ngo abadukikuje baratudekuvura ariko umuntu wa mbere yidekuvura ni wowe nyine nicyo gituma nagomba kukubwira nawe uri kuranyumviriza wa muflegimatike hari igihe kenshi igituma munaba nuvuga timide ni uko mwumva yuko nta na kimwe mufise mwo kwa porutara sosiyete umve ntukigere uvuga ngo abandi ntibavuge cyangwa babona cyangwa hari abaflegimatike bashika bangahe ndiko ndabona hariyo umudamu mugenzi wacu mugenzi cyane wa natali cyangwa mbona yama yumva ariko jewe hari icyo ntuvuga oya abandi basha ntibavuge niyo muhuye oya gira icyo muvuga abasha oya nimugire icyo muvuga yumva yuko wewe nta kintu yovuga urumva ariko nagomba kukubwira ngo hariyo ubutunzi ijuru ryagushizemo ni naryo jambo nkunda mu bikorino ngo nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande richesse soit attribuée à Dieu et non pas à nous nicyo gituma nagomba kukwibutsa ngo hari ibitangaza birenze ijuru ryakurunzemwo ntukagaye iby'imana yagushizemo ariko senga imana ikugura amaso y'umutima kugira ngo ushobore gutahura ibyo byose yaguhaye amen kuri icyo kintu Olivier ariko aravuga ku byerekeye kudakunda le changement ikintu abantu bibagira ni uko n'imigisha kugira ize haza changement ikintu warakimenyereye ni byiza ariko imana igira kujane mu bihe byiza bishasha iraguhindurira amateka yawe rero kenshi mu kudashaka guhindura turiyima imigisha ku muflegimatike bice binamugora nashaka kumuremesha umuntu wese w'umuflegimatike amenye yuko uko biri kose changement ntiri contre toi iyo imana izanye iyo changement ce n'est pas contre toi ni ubu akaryo ko kuguhezagira kuko burya ikintu cama gitekereje kirateba kigapfa sinzi ko abantu baba bazi uruzi rwita la mer morte kuko rudatemba iyo rudatemvye rurapfa ntirubuzamwo ubuzima indani rero kenshi umuntu w'umuflegimatike arashobora gutinya iyo imana imuzaniye amashangement mato arajugumira ati ntibishoboka mana urampinduriye hahandi umusange yama wenyene yamaze kwicira inzira yamashaka changement we w'umuflegimatike abashaka le statut ibintu ntibihinduke pendant 25 ans 30 ans yamaze kuvyishiramo ari muri ya routine nyene nta ngorane ariko hari igihe imana ibashaka
ikaguhezagira ikakujyana mu mugisha ikaguhindurira amateka kujya Yosefu yakuwe impuzu kenshi Imana ikaba ishaka kuguhindurira tutanga ariko ukagumya ya temperama yawe kuko n'Imana yayishizemwo ariko ikakwigisha kwiyadapta au changement ntuyange. Rero nibaza ko hari igihe Imana ihora ivizita nk'abaflegmatike ikabazanira des opportunités ugasanga bazibonyemwo des problèmes ugasanga twirukanye Satani mu izina rya Yesu twakemeye kumba ari data ariko arakugendera kugira guhindura amateka. Igihe cyose twabona Aburahamu Imana yamukuye dans le pays d'Ur iwe yaramukuye ko yaramaze imyaka 75 amenyereye ico kibanza ibati haguruka ugende ntiyarazi hagiya ariko imisosi yamwe haguruka agenda yamimujana dans des tentes apana kubaka kuko ihema n'inzu biratandukanye turabona ko Dawidi wewe yari umugwanyi yaragenda ariko yarafise impare yarafise iwe ntiyagendera mu mahema bijanye rero n'intambara ufise Imana izokuzanira un certain style de vie donc ugasanga umuflegmatique yamari mwenga Imana iramuzanira amashangement ntuyanke vraiment uyabonemwo ikiganza c'Imana n'uburyo bwo kuzana abantu benshi peut-être utibaza ko wojanye kuko urana Aburahamu yari umuflegmatique nkuko twako turabivuga yagiye kuvyara atevye ariko umumenye ko ico yavyaye ikintu kizima yavyaye ikintu kidasanzwe yatuvyaye twese mu kwizera naba mukomotse ko ku mubiri bose nabi ni benshi n'ubwoko budasanzwe. Rero ushobora kuba ufise vyinshi muri wowe wisuzugura nkuko ivye karavuga ati jiwe no kuriki ahubwo kirahari nuko gusa Imana itaragiserura. Par contre umwane n'Imana ubandanye ukoresha ya force yawe yo kumviriza no kwemera yuko ikubwiye ngo haguruka agenda hari hazima ahantu giruje no kuri nta byinshi ndibaza ko byinshi dusa n'ababivuze ariko nagomba kuvuga ku bantu babana n'abantu baba phlegmatique hariyo ingabire bafise n'ubwo Imana hari ahandi igomba kubajyana ingabire yo kunuma. Bibiliya iravuga ngo umuntu ashobora kumetiriza ururimi ngo ni umuntu akuze ari mature sivyo kandi ashobora kumetiriza n'umubiri wiwe wose. Ni abantu navuga bashobora kwimetiriza facilement kuko ururimi rwabo barukoresha gake ariko nagomba kubabwira muri urwo rurimi nyene kujya Bibiliya itubwira mu Baroma ikigabane cya 12 ku murongo wa 1 baje kuvuga ngo ntitukishanye n'ivy'iki gihe Bibiliya tuvuga ngo dupresente imibiri yacu nk'ikimazi kizima. Nico gituma nagomba kubwira umuflegmatique ni twese ariko comme turiko turavuga phlegmatique upresente ururimi rwawe nubwo wumva ruvuga gake ariko kugira ngo nibugurura akanwa uvuge nk'uvuga amabanga y'Imana uvuga amajambo aremesha hinge mpenatari arangize anadusengera amen. Nashaka kuvuga gatoya naho nyene kuri umuflegmatique hari abantu rimwe menga ararengerwa cyane rapidement ils se sont facilement dépassés n'ingorane aranka kuzirengera kuko akunda ibintu by'amahoro ariko mutahura yuko igihe cyose uzoca mu bintu bikugoye umenye yuko Imana ishaka kukwireka muri izo ngorane nyene. Twaravuze aho Paul igeze kuvuga ati délivre-moi de cette ntabaramana ntabaru nkure muri iyi ngorane ariko ijambo ry'Imana rimubwira riti ngo ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Rero aho hose uzumva ufise intege nke aho wumva umenga ntushaka les conflits umenye ko Imana izo kwiyereka aho hose wumva umenga urarenge umenye ko Imana izo kwiyereka. Data nashaka gusengera twisengera twese Mana ariko particulièrement dusengera umuflegmatique tugusaba ngo Mana umugendere umwambike inkomezi canke umutahuze ko wamwambitse inkomezi umutahuze ko wamubitsemwo ibintu bidasanzwe umutahuze yuko wamuhamagariye ibintu bidasanzwe naho Mana biri ahantu hinyegeje ari we wenyine ushobora kubishira habona. Mana umufashe ntagwanye ta volonté yo gushira habona ingabire zidasanzwe wamubitsemwo umwigishe ubandanye Mana ushushota son cœur ico wamushizemo Mana ndakwinyiza umutabare ubandanye umuhe imbaraga zikwiye zo gushikama kwijambo ryawe no kurishikamira imbere y'abantu Mana ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Mugira umunsi mwiza Imana ibahezagire cyane amen.